Bakristo ba radiyo Mariya Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, tugire Kristo. Kuri uyu munsi wa gatandatu, Ekleziya irahimbaza umunsi mukuru ukomeye cane wiyurizwa mw'ijuru ry'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Ijambo ry'Imana tuzirikana uyu munsi turisanga mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohani, ikigabane c'11 umurongo w'19 n'ikigabane c'12 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 6 na B. Izaburi nayo tuzirikana ni izaburi ya 45 itubwira ko iburyo bw'Imana hahagaze umwamikazi yambaye inzahabu ziva muri Ofiri. Igisomo ca kabiri mw'ikete rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye abanyakorenti, ikigabane c'15 kuva ku murongo wa 20 kugeza ku wa 27. Inkuru nziza nayo ni inkuru nziza yanditswe na Luka, ikigabane ca mbere kuva ku murongo wa 39 kugeza ku wa 66. Vuga Mukama, umusavyi wawe arumva. Igisomwa ca mbere. Ivyo dusoma mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohani. Inzamba y'indwi imaze kuvuga, niho isengero y'Imana yuguruka mw'ijuru, isanduku ry'isezerano rigaseruka mw'isengero yayo. Hanyuma haboneka mw'ijuru ikimenyetso c'agatangaza, umugore yikwije izuba, ukwezi nako kwari munsi y'ibirenge vyiwe, ku mutwe wiwe naho yari afise urugori rw'inyenyeri 12. Yari akuriwe kandi aboroga kuko yariko arababazwa n'ibise. Haraheza haboneka mw'ijuru ikindi kimenyetso, igisato amahero gisa n'ikibengebenge, gifise imitwe 7 n'amahembe 10, kuri nyamitwe nayo hariko ingori 7. Umurizo waco urakubura ica gatatu c'inyenyeri zo mw'ijuru ukazishiburira kw'isi. Ico gisato cari gihagaze imbere y'uwo mugore agira vyare, kugira ngo niyavyara kirotse umwana wiwe. Nawe aravyara umwana w'umuhungu, umwe azoragiza amakungu inkoni y'icuma. Umwana wiwe ajanwa hafi y'Imana no hafi y'intebe yayo. Umugore nawe ahungira mu bugaragwa, aho Imana yamuteguriye ubuhungiro. Niho numva ijwi rirenga rihogora riti, noneho harashitse ubukiriro, ububasha n'ubwami bw'Imana yacu be n'inganji ya Kristo wayo. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Iburyo bwawe hahagaze umwamikazi yambaye inzahabu ziva muri Ofiri. Iburyo bwawe hahagaze umwamikazi yambaye inzahabu ziva muri Ofiri. Abakobwa b'abami bari mu bukundwakaza, iburyo bwawe hahagaze umwamikazi yambaye inzahabu ziva muri Ofiri. Umviriza mukobwa, itegereze kandi utege ugutwi, ibagira abiwanyu n'inzu ya so. Iburyo bwawe hahagaze umwamikazi yambaye inzahabu ziva muri Ofiri. Umwami azokwifuza ubwiza bwawe, niwe muhanyi wawe, kubita inkoro hasi imbere yiwe. Umukobwa avuka mu bami araninahaye imbere mu ngoro, impuzu yiwe isharijwe n'inzahabu. Iburyo bwawe hahagaze umwamikazi yambaye inzahabu ziva muri Ofiri. Azokwambara impuzu zitatse, bamushikiriza umwami. Abigeme bamuherekeje aribo bagenzi biwe bazokwinjizwa iwawe, bazobashogomangana mu gweze no mu kanyamuneza, binjire mu ngoro y'umwami. Iburyo bwawe hahagaze umwamikazi yambaye inzahabu ziva muri Ofiri.
Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mu ikete rya mbere umutumwa Paulo yandikiye abanyekorenti. Bene wacu, kira noneho Kristo yarazutse mu bapfuye, abari babatangurira. Nkako urupfu rwaje ruciye ku muntu, n'izuka ry'abapfuye nyene ryaje riciye ku muntu. Nkuko bose bapfa muri Adamu, niko bose kandi bazosubira kuba bazima muri Kristo. Ariko umwe wese mu mwanya wiwe. Ubatangurira ni Kristo, hanyuma abazoba ba Kristo mu gihe azozira. Hanyuma hazoba umuhero azocikiriza ubwami Imana se wiwe, amaze gutsinda inganji zose, ubukuru n'ububasha bwose. Nkako ategerezwa guhangama ku ngoma gushikaho azoba yashize abansi wiwe bose munsi y'ibirenge vyiwe. Umwansi w'imperuka azotsinda n'urupfu, kuko Imana yashize byose munsi y'ibirenge vyiwe. Iryo ni ijambo ry'umukama. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristu nk'uko yashikirijwe na Luka. Muri irya misi Mariya yarahagurutse agenda yihuta mu misozi aja mu gisagara co mu Buyuda. Ashikira mu nzu kwa Zakariya aramutsa Elizabeti. Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana arakakaza mu nda. Elizabeti yuzuwe na mutima mweranda aca ashira ijwi hejuru avuga ati, mu bagore warahezagiwe, kandi n'umwana wibungenza arahezagiwe. Mbega iryo teka ry'uko nyina w'umukama wanje aza kundamutsa ndaritewe n'iki? Mbaye ncumva amajambo y'indamutso yawe, umwana mfise arakakaza mu mbanyi, akanyamuneza kariko karamusya. Eka urahiriwe wewe wemeye ko iryo watumweko n'umukama rizotaha. Mariya rero aca avuga ati, umutima wanje uraninahaza umukama, umushaha wanje wahimbawe n'Imana y'umukiza wanje, kuko yibutse umuntu wiwe muto muto. Kuva ubu abantu bose bazonyita muhigwe. Nkako rugira vyose yangiriye ibitangaza, izina ryiwe ni ryeranda. Agirira ubuntu abamwubaha bose, uko imvyaro zikurikirana. Yerekanye ico ukuboko kwiwe gushobora, asanzaza bene umutima wishima. Yarakuye ku ngoma abahambaye, yimika abicisha bugufi. Abashonje yarabagwirije ivyiza, abatunzi nabo abarungika zirayoye. Yarabungabunze Isirayeli umusavyi wiwe, yibuka ubuntu bwiwe. Yaraganiye Aburahamu n'uruvyaro rwiwe imyaka yose, nk'uko yari yaravyemereye basokuru bacu. Mariya araheza agumana na Elizabeti nk'amezi 3, hanyuma arataha imuhira. Iryo ni ijambo ry'umukama. Bakristu bavukanyi nshuti za Radio Mariya Burundi, uyu munsi ijuru n'isi biri mu kanyamuneza ntangere, kuko umwigeme w'Isirayeli yajanywe mw'ijuru umutima n'umubiri, akaba aganje hamwe n'umwana wiwe mu bwami bwa Data. Akaba kandi akabuye muri twebwe umwizero ntangere wo kuzobana n'Imana, tukaganza hamwe nawe mw'ijuru. Nk'uko rero twabizirikanye mu gisomwa ca mbere, umugore yikwije izuba, ukwezi nako kwari munsi y'ibirenge vyiwe, ku mutwe wiwe naho yari afise urugori rw'inyenyeri 12. Inyenyeri 12 zikerekana abatumwa 12 Yezu yatoye, kandi ico gitigiri 12
kikerekana imiryango yose y'Isirayeli, ikaba itumiwe amahanga yose, ibihugu vyose, imiryango yose yo kw'isi, ikaba itumiwe kwinjira mu bugeni bw'umwagazi. Ubwo bugeni bukazokuzuzwa igihe tuzoba twarashitse mw'ijuru, aho uwo mwamikazi agiye kwimakara, ariko akazoruhuka ari uko abantu yarazwe munsi y'umusaraba barokotse ya makuba, kuko twavyumvise mu gisomwa ca mbere. Muri rino bonekerwa rero ry'umutumwa Yohani yerekwa umugore yikwije izuba, ni ikimenyetso c'uko uwo muvyeyi adasanzwe, kubera ko ari we yakiriye zuba rirashe, izuba ry'ubutungane rikamurasirako, agakayangana ubwiza buhebuje n'ubuninahazwa atakindi kiremwa na kimwe cigeze kibugira. Ukwezi nako ngo kwari munsi y'ibirenge vyiwe. Tuzi neza ko ukwezi kubonesha mw'ijoro, kugira ngo abantu batagendera mu mwijima. Kandi nk'uko muri Bibiliya babisigura, ijoro ni igihe umwansi yikika mu kiza kugira ngo ate mu mitego abana b'umuco, abana b'Imana. Uyu mwamikazi w'ijuru n'isi rero aje kutugwanira kugira ngo tudatsindwa. Atuzaniye intsinzi ku citwa urupfu n'igicumuro. Ariko rero ntitwibagirwe, ivyo vyose nta handi abikura, nta handi abikomora atari kuri Jambo yigize umuntu, we muco urasira mu mwijima, kandi umwijima ntushobore kuwuhagarika, uko tubisanga kwa Yohani ikigabane ca mbere umurongo wa 5. Uwo mwamikazi yurijwe mw'ijuru atubereye natwe isoko y'umwizero, kuko twebwe abemera atweretse ko ubuzima bwacu budaherera hano kw'isi, ahubwo ko tugomba kurindirana ukwemera, ukwizera n'urukundo, igihe Yesu azozira kutujana natwe kuduhangaza mu ngoma ya Se, igihe azoba yeguriwe vyose inyuma yo gutsinda urupfu. Nk'uko Papa Francisco yabizirikanye mu nyigisho yatanze ku munsi kuri 15 z'uk'umunani 2015, atwereka ko Bikira Mariya yajanywe mw'ijuru, atweretse ko natwe abakiri mu rugendo hano kw'isi, abakiri muri za nzira z'amadidane n'ububabare, atweretse ko iwacu h'ukuri ari mu nzu ya Data, ari mu nzu kwa Data uhangamye mw'ijuru. Kandi uwo muvyeyi Data wa twese akaba aturindiranye igishika n'urukundo. Ngo birabereye rero, birashimishije, biranezereje guhora twumva ko dufise Papa umuvyeyi ahora aturindiriye nka wa muvyeyi w'impuhwe inkuru nziza ya Rukiha yagiza. Ngo kandi umuvyeyi Bikira Mariya nawe yajanywe mw'ijuru uyu munsi, akaba aturindiranye igishika. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza ukomeye, ni umunsi mwiza utwereka ko natwe tutari impfuvyi. Ibi rero tumaze kumva ko mw'ijuru baturindiranye igishika, twumve ko atari ibintu vyo muri kazoza, kubera ko turi muri ivyo bihe, muri vya bihe vya nyuma, kubera ko urupfu Yezu yarutsindiye ku musaraba, agaheza akazuka ku munsi wa gatatu. Ntihobura
ariko kandi naho yarutsinze sekibi aracatera akagere, kandi tutabaye maso ntihobura uwo gahitana ako kagere, kuko igaterana inzigo kubera irondera uwo yocikana. Nico gituma uyu munsi amaso yacu yose tuyerekeza kuri Bikira Mariya, ikiremwa cakunze Imana kuruta vyose, ikiremwa cinjiye mu mugambi w'Imana ataco cizigamiye, kubera ko kandi ari we atwereka neza uburyo bwiza n'inzira nziza twocamwo mu gutsinda sekibi, tukamutsindisha ukwicisha bugufi, tukamutsindisha ukwifata ruto nk'umwana azeye vyose ku muvyeyi wiwe, tukamutsindisha ugutsimbataza amahoro n'urukundo aho tuba n'aho tugendera, kandi tukareka ngo Imana iba isoko y'umunezero wose umuntu ashobora kwipfuza. Gutyo ubuzima bwacu bukaba ininahazwa ry'umukama, ubuzima bwacu bukaba rwa ruririmbo rw'ubuninahazwa bw'Imana yacu, nk'uko Bikira Mariya yabitweretse mu mibereho yiwe yose, kugeza naho twavyumvise mu nkuru nziza y'uyu munsi, yikamaje akaririmba aninahaza umukama muri ca gisabisho tuvuga igihe cose ku mugoroba, igihe tuvuga amashemezo y'Ekleziya. Bikira Mariya, mwamikazi wurijwe mw'ijuru, muvyeyi w'abemera Imana, karorero k'ubweranda, dusabire kugira ngo natwe bene Eva tukiri muri iyi si y'amarira tuzoshobore gutsinda urugamba turimwo, kandi tuzonezerwane nawe n'umwana wawe mu bwami bw'ijuru. Amen.